Hari tariki 17 z'ukwicenda 2020 aho inama nshingamateka y'u Burundi yemeza gusubiramwo itegeko ry'igihugu ryerekeye akazi ryo mu 1993. Muri iryo tegeko rishasha abakozi bo mu nzu no kuvuga abayaya, ababoyi n'abazamu bazotegerezwa kuba bafise amasezerano yanditse y'akazi. Azobakingira guhohoterwa bikunze kuboneka mu guhembwa umushahara muto, mu kudahembwa ku gihe canke kutanahembwa bisanzwe. Iryo tegeko ryarashimagijwe n'abaharanira uburenganzira bw'abakozi. Yamara ngo ryatumye abakoresha bamwe bamwe bagira amakenga ku bijanye n'ingene ryoshobora gushirwa mu ngiro n'ingaruka bizogira. Uyu musi tugaruka kuri iyo ngingo nkuru nyamukuru. Amahoro cane, David nizere ko meze neza. Abakozi bo mu nzu kenshi barasuzugurwa, bagatukwa, ntibahembwe kandi batagira ikibakingira. Leta yipfuje gutunganya neza iryo tegeko kugira ngo igisata c'abakozi bo mu nzu kibe gitanga akazi nyakuri aho umuntu aronswa agahembo gafatika. Muri bishasha birimwo harimo no gushiraho amasezerano yanditswe mu Kirundi kugira ngo bashobore kubitahura bose. Ikibazo nuko gushika n'ubu bigaragara ko iryo tegeko atagishasha ryazanye mu bijanye n'agateka k'abakozi bo mu nzu. Ubukene bwo hagati mu ntara butuma abakiri bato benshi baja mu gisagara gukora ibikorwa vyo mu nzu. Aho uca usanga rero kubera atakundi bari bubigenze, benshi bemera gufatwa nabi atawe bafise baganyira. Mu mashirahamwe aserukira abakozi bo mu nzu basaba ko hobaho inyigisho zofasha abakozi bo mu nzu gutahura ibijanye n'amategeko yubahiriza abakozi ngo nabo bahagararire agateka kabo. Barasaba kandi leta kwishinga umushahara umukozi ataja musi kugira ngo ntihagire abasubira kuronswa imishahara y'intica n'ikize. Naho rero abakozi bo mu nzu bari mu bantu bakunda gusuzugurwa muri iyi myaka, mu myaka yahera ngo barahabwa agaciro. Umwuga w'akazi ko mu nzu abawukora kenshi bitwa ababoyi ngo watanguranye n'umuzo w'abakoroni mu Burundi mu myaka y'1897 mu gisagara ca Bujumbura, Bujumbura y'ubu. Utangura mu 1912 mu gisagara ca Gitega. Wasanga ari abarundi bakorera abadagi, abapatiri canke abadandaza b'abarabu. Ku ntwaro y'ababirigi, abasiguzi b'indimi ba mbere b'abarundi barabakora akazi ko mu nzu. Kubera bakorera abapadiri, abadagi be n'abarabu, wacu usanga bazi indimi z'igiswahili, ikilatini n'igifaransa. Naho wasanga hari amakaritiyo mu gisagara ca Bujumbura atamwirabure yahonyoza mu kuguru, abakozi bo mu nzu bobo bari bafise uruhusha rwo kuyatemberamwo no kuyabamwo. Ababoyi bakora mu mazu z'abifise kenshi wasanga bazi gutegura ifungurwa neza cane kuko baba bavyigishijwe n'abanyamahanga n'indimi zikaborohera. Rero ngo kubera gukorana n'abazungu bakambara nk'abazungu, bakamenya indimi mvamakungu, ivyiyumviro vy'abakozi bo mu nzu vyari vyisununuye gusumba ivy'abandi, ku buryo abandi barundi babita incabwenge ngo n'abayevoliwe. Uko kwitwa abayevoliwe vyatumye mu matora y'amakomine yo mu 1960 umugambwe w'iprona wa Rwagasore ushira ku ntonde z'abitoza abo bakozi bo mu nzu 16. Abo nabo bangana n'icicumi c'abariko baritoza muri ico gihe muri iprona. No mu matora y'abashingamateka yo mu 1961 ababoyi bakorera abamisiyonari bari bari ku ntonde z'abitoza. Ivyo vyandikwa na Christine Delaurier mu gitabo yise Des boys aux travailleurs de maison au Burundi ou le politique domestique. Aho iwanyu ababoyi babayeho gute? Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.